Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba RPA nongera ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuwa gatandatu gitugutu umwaka wa 2022 agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri zone na komine Rugombe ntara ya Cibitoke bariyamiriza ingeso yo kwaka ku nguvu amafaranga abarenganye ahari bariyeri iri hafi y'ishirahamwe Rugofam ibikorwa n'abapolisi bari kuri iyo bariyeri nyene muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye na politiki ya leta yo gukura abana hamwe n'abasegerereza mu mabarabara n'ubu atakirashika kinyuma yisekeza ryo gukura iyo migwi y'abantu mu mabarabara yabaye hagati mu kwezi kwindwi nayo nkuko bisanzwe mubimenyereye ku misi yose ya kane mu mpera z'amakuru tubashikiriza iganiro ako hambere uyu munsi tukabayagira kubijanye n'umugigwa ugutanga inkono naye n'ayandi ni mukanya sase kaze nidonito. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu ari tungwa ry'umumenyesha makuru Florian Irangabiye ngo ari kimenyetso kitabesha cerekana ko mu Burundi atabwigenge bwo gushikiriza ivyumviro ubwo kumenyesha makuru hamwe n'ubwigenge bw'ubutungane bihari bishikirizwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo kijejwe guhanura mu bijanye no kumenyesha makuru OPB mu mfunyafunyo y'Igifaransa. Innocent Muhozi avuga kandi ko ubutumwa leta y'u Burundi dasiba guha abarundi bahungiye hanze y'igihugu ngo batahe ari uruhendo. Kurikira Innocent Muhozi arongoye ikigo OPB. Ibihagarikwa n'ifungwa rya Florian ryerekana ibintu bitatu bibi cyane biri mu Burundi. Bwa mbere nta bwigenge bwo guserura no kumenyesha amakuru buriho mu Burundi. Ntushobora guserura ibyiyumviro byawe, ntushobora gukora umwuga wo kumenyesha amakuru mu bwigenge kuko ntibavyihanganira. Icya kabiri leta yirirwa iravuga ngo abahunze igihugu nibatahe hari amahoro nta kibazo bazogira, abatashe nabo bagaca bahagarikwa bagafungwa bazira iki? Bazira ibyiyumviro byabo, kuba batemeye kiriya kiringo cya gatatu cya Nkurunziza na CNDD-FDD ndetse ntare ibihugu byo mu karere turimo yerekanye ko byari biteye kubiri n'amategeko. Icya gatatu byerekana kibi cyane nta butungane buriho mu Burundi, ubutungane bukoreshwa n'abategetsi ba politike. Ibyo rero ni ibintu biteye agahinda cyane biri mu Burundi. Dusaba dushimitse kandi ko leta yorekura abafunga ivyumviro byabo ikareka ubutungane bukigenga, na cyane cyane ibyo byose turazi ko bitazoshoboka itagize ibiganiro n'abandi barundi bose, kuko leta nahiboha abarundi nayo nyene iraboshe. Mu makuru ajanye n'imibano naho bariyeri irika abapolisi iri hafi y'ishirahamwe Rugofam irateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri zone na komine Rugombe ntara ya Cibitoke. Abo banyagihugu bavuga ko haciye hafi ukwezi abapolisi bashizwe kuri iyo bariyeri basaba amafaranga abantu bose baharenganye bafise ibintu yaba ivyo bimbuye canke ivyo bavuye gusuma. Ni nkuru ya Elvis niyo mwongere. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo bavuga ko baremejwe n'abapolisi bakorera ku bariyeri iri hafi y'ishirahamwe Rugofam. Bamenyesha ko abo bapolisi aciye hafi ukwezi batangisha amafaranga ku biribwa baba bafise, bakabona ko bariko barabasahura kuko ku bwabo atani gitansi babaha. Rero abantu abona ibyabo iyo bariyeri umuntu avuye kwimbura utuntu bavuga ati n'amahera umuntu avuye kurangura utuntu mu Rugombo tujyanye kuruha n'amahera, umuntu agiye kuruha azanye agatoki n'amahera. Twebwe rero tukabona ko iyo bariyeri ikirambura abantu, none abantu badoguma bambura abantu bambugwa abantu dukuma amashyi gusa nta bibi. Basaba abijejwe gutuza iyo ngeso y'abo bapolisi bari kuri iyo bariyeri canke bakayikuraho kuko abo bapolisi babarembeje babanyaga. Twebwe rero turasabye leta ko ari uwo muvyeyi wa bose ihagarike iyo bariyeri kuko nta kimaze, ibayikure kuko nta kiriko irafasha twebwe abenegihugu, iba mu kinywabi ku nyungu z'abantu bamwe bamwe. Nico gituma rero twebwe nk'abenegihugu dusaba yuko
leta yodufasha umuntu akaza gusora umutwe iyo akatuzana amahoro cyangwa umuntu ariko aramuyanyana umengo turi abanyamahanga kandi turi abenegihugu. Twarondeye urongoye igipolisi muri komine Rugombo kugira tumubaze ibijanye n'imyifato y'abo bapolisi bari kuri iyo bariyeri, ariko ntituramuronka. Twanarondeye Gilbert Manirakiza Mutanire wa komine Rugombo, ariko nawe nyene bikaba bitakunze ko tuvugana. Arakoze Elvis niyo mwungere. Tuve mu ntara y'Ibitoke tuduge mu Kayanza, aho bamwe mu bavyeyi bafise abana biga ku mashuri atandukanye yo muri komine Matongo bidoga bavuga ko amahera bariko barategekwa kwishura n'ubuyobozi bw'amashuri adasiguritse. Ku ruhande rw'abarezi bavuga ko ayo mafaranga yitirirwa ibikorwa byo ku mashuri ari menshi baravye n'ubukene bw'abo bavyeyi bubonekera kuri abo bana barira. Eros Divine Misha arabitubwira mu idonito. Amafaranga bariko bararihishwa ku mashuri abana babo biga ko aherereye muri komine ya Matongo ngo ni menshi kuri bo bafatiye ku mikoro bafise. Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Matongo baganire na RPA mu gihe aribo bari bagiheza kurungika abana babo ku ishure umwaka utanguye. Uyu muvyeyi akabanegura ko kiretse yuko ayo mafaranga ari menshi kuri bo ngo rimwe na rimwe ntakoreshwa ico yagenewe. Igihe wumva ngo umwana umwe ngo batange ngo 600 ukaza wumva unaho bageze ku 300 ku mwana umwe ngo nayo guhemba abakora bushake babidufasha bitabare turi mu bukene amahera ntatworonka baba baratangishije ntare n'ikintu bakora inama ngo nayo kugira babidura amawese ugasanga ntibaye. Bamwe mu masoko ya RPA mu barezi aho muri komine ya Matongo bamenyesha ko ivyayo mahera agenewe abakutsa kivi vyafundikiwe mu nama yerutse kuba yahuza musitanteri n'ubuyobozi bw'indero muri komine. Uyu mwigisha akorera ku ishure rimwe muyo muri Matongo avuga ko amahera yakishwa abavyeyi bigoye uko bamwe boyishura na rigihari na bamwe mu banyeshure batonda batarashobora kuronka ibikoresho vy'ishure bikwiye. Bitatu umunyeshure nimvune ivanye n'abana uvuga rusa n'saha abana bane biga unyumva hamwe utandi mu bibiri ufise 5 ufise umwe ni 3 muri rusange nimvune kuko n'ubu unarabana tafise amakaye tafise amakaye muri mwatse 1012 n'abikigisha abana afise nimvune koko nimvune. Abo bavyeyi hamwe n'abarezi bose basaba ko itangishwa ryayo mahera ryohagarara. Tumurondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya Kayanza atunga Imana Desire ngo twumve ico bivuga ko yatwishuye ko ayo mahera yakishwa abavyeyi bo muri Matongo atayazi aca yemera kubikurikirana. Eros Divin Remisha arakenuye mu bijanye n'intwari bereye naho gwego rw'inama nshinga amateka y'u Burundi ngo gwari rukwiye gusatira leta kugira ifasha abarundi muri bino bihe by'ubutunzi bitoroshe. Bishikirizwa n'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Bancijyanino. Kubwiwe ngo abashinga amateka bari bakwiye kureka kwama biyumvira gusa gukingira ibibanza vyabo. Kurikira Fabiano Bancijyanino. Haraheze igihe kitari gito hariho ikina ridasanzwe y'ibidandazwa vya nkenerwa ku banyagihugu, novuga nk'ifumbire bijanye n'uburimyi, isukari, ku bijanye n'ivyo abantu benshi bakenera baba bakuze canke abakiri bato baba abagwayi, hakabaho rero n'igitoro cyangwa umubiri abantu bashobora kwiyunguruza, bashikaye n'ibintu mu gihugu hagati batembera n'ibindi rero n'ibindi tudandagura byose tubimare ngaha bigaca bigira ingaruka mbi rwose ku banyagihugu. Hariho rero urwego rubaserukira rwategerezwa kubibona no kubishikana imbere rukasatira leta ikankoresha ibyo rivuga kuko nico rujejwe, ariko no munsi rurihoreye mu bisanzwe. Rero ubumengo ruratinya niko novyita. Inama nshingamateka irimo imigwi y'abashingamateka ikomakomeye ibiri, kuvuga abashingamateka benshi b'umugambi uri ku butegetsi, abashingamateka akurikirana b'umugambwe CNL, hari abashingamateka b'abatwa, hari n'abashingamateka b'abapro nabo kumugumya. Iyo migwi rero uko nsanzwe nzi inama nshingamateka ikora ndabibona co kimwe ko iyo migwi yose uko ndayidondaguye yasamaye ataco yakoze mu kiburi leta kandi ariyo nshingano ifise. Ubundi abashinga amateka bariho ijisho ry'abanyagihugu babatoye kugira ngo bahagarare inyungu z'abanyagihugu, bashobore mbere gukontorora niko novyi ibikorwa byose leta ikora. Kubera no munsi abashinga amateka ataco bariko barabivuga ko ku ruhande rumwe kuvyo ndiko ndaraba ndabitahura. Abo bashinga amateka batinya gukingira ibibanza bafise, baratinya gupfungwa. Rundi ruhande hariho ingingo yo mu bizwa shingiro ivuga yuko umushinga amateka agiye kubiri n'ingingo y'umukuru w'umugambwe ashobora gutakaza ikibanza umugambwe wamushizemwo icari cyo cyose.
urumva rero ko bari mu mashinga amateka no ko batowe ku izina ry'umugambi kanaka. Umushinga amateka Fabiano Bansiga Nino anamenyesha ko abo bashinga amateka bashima kwirabira hirya kubera ko muri bo abatari bake arabadandaza. Kubwiwe rero ngo nta gitangaje kubona abadandaza banyegiza ibidandazwa canke bakaduza ibiciro uko bishakiye kuko atawimena igihutse. N'ubu nyene twumvirize Fabiano Bansiga Nino yahoze ari umushinga amateka. Ivyo bidandazwa bumva bikena uwagize imana akafise umutahe umushinga amateka arabidandaza. Abidandaza rero nawe nazimba mu bandi abikora nk'uko abandi babikora. Abakozi bakomakomeye bo muri leta barabidandaza kandi bisanzwe kuko nibo bikora ko nibo bafise n'umutahe. Kumbure urazi neza mu kirundi ciza kwimena igihute biragoye, ariko ubundi bogumye gukoresha wa mugani w'urubanza rwa ngoma ya Gatera canke rumwe bavuga ngo utatura avukanye arangamiza. Ingorane rero niyo yukutuha ngo bavuge kuko bafise babona mu kinyungu zabo zoheza zononeka, babona kumbure kandi ko bishobora kubakurikirana n'amayo mabanga yo baraheza ko barabona aho byabaye. Rero ngorane dufise cyavyoroneka uko nyene, ariko byobaye vyiza bikebutse no bahanura ko bokurikira bakahagarara byo kuri inyungu z'abanyagihugu babashize imbere bakabatora. Nena yabwiye mu ntango zano makuru politike gukura abana hamwe n'abasegerereza mu mabarabara n'ubu ntacirikirashikako. Inyuma y'isekeza ryo gukura iyo migwi y'abantu mu mabarabara ryabaye hagati mu kwezi kw'indwi rikozwe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda hamwe n'igipolisi, ubu abo bantu baguma biyongera nyabuna ndetse kurusha n'ubwa mbere. Ni inkuru ya Marie-Ange Irakoze. Kuva isekeza ryo gusubira gukura abana hamwe n'abasegereza mu mabarabara risubiriwe gukorwa kuwa 15 mu Kakaro gushika uno musi mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura ni nkaho atacakozwe. Igitigiri c'abo bana hamwe n'abagenda barasegereza ciyongera umusi ku wundi. Bamwe muri bo twayaje bari baduganywe mu ntara bavukamwo baramaze kugaruka kwibera mu mabarabara. Muri bo ndetse harimwo n'abari batwawe mu bigo bimwe bimwe vyitaho abo bana. Uretse gusegerereza, kwiba ivyuma vy'amamodoka, kwiba mu maduka canke gukora mu mifuko y'abantu n'ubundi bubisha, abo bana ubu basa n'abariko bakora utugwi twigwanako kuko ubu bahangana n'abapolisi canke uwari we wese babona ko ababangamiye. Ubu abo bana batembera bagize ikigwi c'abashika 5 canke barenga, kandi bakagendana ibigwanisho nk'inzembe, imbugita, ivyuma n'ibindi byose bishobora gukomeretsa abantu. Abo bana bavuga ko bibafasha kwigwanako nk'uko babitwiganira. Nayo kugira ngo barinde abo bana bafise kuva ku myaka 8 gushika kuri 15 bariyemerera ko banyura umugi n'ibindi byose biyayura umutwe baronka. Leta imaze kugerageza kenshi gukura abo bana hamwe n'abasegereza mu mabarabara, ariko biyita kuwa amazi. Amatohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka na muntu mu ntara 8 mu mwaka uheze yerekanye ko abana bo mu mabarabara barenga 7,000. Nayo ubukene mu miryango ngo niyo mpamvu nyamukuru ituma abo bana babandanya kuba benshi. Marie-Ange Irakoze. Bamusanire b'amakomine agera kuri 10 baramaze kubogozwa mu mabanga yabo kuva intwaro ya Evariste Ndayishimiye ishizweho. Benshi muri bo bagirijwe gusesagura amatungo ya leta hamwe no kutubaha inzego zibakurira. Ni muri ya Emmanuel Niyongeko. Mu ntara ya Bujumbura hakuwa abasitanteri 3 kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Uherutse gukurwa vuba ni Ferdinand Mbananiye yahora arongoye komine Nyabiraba, yabogojwe kwigenekerezo rya 30 ukwezi guheze kwa Nyakanga, yagirizwa kwihagira ikibanza ca komine no gukoresha nabi ubutunzi bwayo. Imbere yaho hari hakuwe Genevieve Ntahomvukiye yahora arongoye komine Kanyosha, yabogojwe kwigenekerezo rya 9 Myandagaro uyu mwaka, akaba yagirijwe kunyuruza amahera yaragenewe kuziganiriza abakozi muri NSS hamwe no mwishira hamwe mitiweli rifasha kuvuza abakozi ba leta. Genevieve Ntahomvukiye yahora arongoye komine ya Kanyosha yakuwe inyuma ya Jean Pierre Niyongabo yahora ari musitanteri wa komine Mutambo.
uwo nawe akaba yabogojwe kwigenekerezo rya 28 mu kakaro uyu mwaka yagirizwa kunyuruza amafaranga ya koperative zo ku mitumba igize iyo komine. Uyo mbere akaba yaciye yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Mu ntara ya Kirundo naho habogojwe ba musitanteri b'amakomine abiri. Uwavuba ni Jean Claude Kinyoni yahora aramutswa komine Bwambarangwe, yabogojwe mu mabanga yiwe kwigenekerezo rya 30 kwezi guheze kwa Nyakanga yagirizwa gusesagura amatungo ya komine hamwe no gutanga amasoko ya leta akoresheje ka mwana wa mama ivy'abatari bake biyamirije. Imbere yiwe kwigenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka uheze w'2021 hari habogojwe Mahe Hitimana yahora arongoye komine Ntega. Uwo nawe yabogojwe mu mabanga yiwe yagirizwa kutubaha abamukurira. Aho nyene mu karere ko mu buraruko kwigenekerezo rya 28 mu kakaro uyu mwaka wa 2022 Pascal Sebigo yahora ari musitanteri wa komine Kiremba intara ya Ngozi yarabogojwe mu mabanga yiwe yagirijwe kugira inyifata itabereye hamwe no gusuzugura inzego zimukurira. Yagirijwe kandi kunyuruza hamwe no gukoresha nabi ubutunzi bwa komine hamwe no kudakurikiza ivyegeranyo byapfunditswe mu nama mpanuzwa jambo ya komine. Mu ntara ya Muyinga Janvier Ndagijimana yahora ari musitanteri wa komine Giteranyi yarakuwe mu mabanga yiwe kwigenekerezo rya 24 Ntwarante uyu mwaka turimo yagirizwa kutubaha abamukurira, gukoresha igikenye hamwe no kutabungabunga neza amatungo ya komine. Nayo mu ntara ya Makamba kwigenekerezo rya 14 Ruhuma uyu mwaka Gerard Hazimana yahora ari musitanteri wa komine Vugizo yarabogojwe mu mabanga yiwe yagirizwa kugira inyifata itabereye imbere y'abatwara no kutubaha abamukurira. Adrien Ntunzwenimana nawe yararongoye komine Nyabihanga intara ya Mwaro yarabogojwe mu mabanga yiwe kuwa 14 Ruhuma uyu mwaka wa 2022 yagirizwa kugira inyifata itabereye no gukora ibikorwa bituma ubutunzi n'ikigega vya komine bihungabana. Aho ni mu gihe kwandika Kigarama umwaka wa 2021 hari habogojwe Lambert Nduwimana yahora aramutswa komine Muhanga intara ya Kayanza agira ko yinjizwe ibohero rikuru y'intara ya Ngozi. Lambert Nduwimana yagirijwe gushurashuza ku nguvu umwigeme yari asanzwe akoresha mu nziwe. Emmanuel Niyunge ko hikombogwa rero ry'agasakisaki ry'abasitanteri b'amakomine yoba ari impinduka iri kiraba kubijanye n'itunganwa ry'igihugu. Bishikirizwa na Leon Sendakumana itegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu ahavuga ko kuva muri 2005 wabahawe amabanga wese ya musitanteri yabona ko aronsa akajyo ko gutunga vyihuse abanje gukandamiza abanyagihugu arongoye. Ukubona rero bariko barakugwa agasakisaki muri kino gihe vyerekana ko ari nyishu ku maburo y'abanyagihugu batandukanye. Tumukurikire. Hariho ingeso mbi yadutse mu bategetsi bamwe bamwe harimo n'abasitanteri bibajije yuko itunga ry'igihugu ari gwabo ko bategerezwa kurikoresha uko bashatse bagatunga mu mwanya muto, ugasanga hari n'amaze kugira ingufu zirengeye n'iza leta muri ivyo bintu by'uburyo. Ugasanga hariho n'abakuru imitumba cyangwa amakartier afite ibyabizo bigerekeranye cyane ibiduga bikwegana kandi twaratabona n'abantu basanzwe ngaho. Iyo ngeso mbi rero bayita ngo no kwikanda, bayita ngo impene irisha ahiziritse. Umva rero murumva ko inyuma y'imyaka 15 byari byaramugaje gushika utiyumvira ko ibyo bintu bishobora guhinduka. Ahanini rero byari bijanye n'ibintu byo kugira iturire, kunyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu. Ariko kuva mu mwaka wa 2020 aho umukuru w'igihugu General Major Valens Ndayishimiye ashikira ku butegetsi yarabateye akamo aravuga ati ibyari magera yageranuwe. Muntu woba wibaza ko utangana n'Imana canke ngo gusumba Imana, hagarika ivyo bintu byo kwikanda, hagarika ivyo bintu byo kurisha kuziritse, hagarika ivyo bintu byo kugira iturire byo kunyuza no gusesa kuri tunga ry'igihugu. Ati ibisaka byimbwa byahindere niko yapfuye. Kubera akamenyero kabi babategetsi bamabibaza ngo ntacahindutse, barabibandanya gushika naho kwakwikanda kuba mu kwitoneka. Mbere bandurukiramo baratoneka abanyagihugu batonekaye batangwa kubuza induru bati turarembye. Ico rero nico gisigura izo ntumva abasitanteri batumva n'abandi bategetsi batumva ko bari kubabogozwa mu mabanga barimwo. Naho rero hoba hari abatariko barahanwa muri kino gihe, Leon Sendakumana amenyesha ko bitebuke bazoteba bakabazwa ku butunzi bw'amakomine bahinduye ubwabo n'ubunyene. Leon Sendakumana igisigaye rero nuko bakurikiranwa
imbere y'ubutungane kuko ico bomenya nuko amafaranga ya leta ndaheranwa naho mukuru w'igihugu yaravuze ati ibyabaye byarabaye burya harashobora kuza ubundi akavuga ati oya iby'amafaranga ya leta yanyurujwe yari abanyagihugu ntashobora kunyuruzwa ategerezwa kuriho burya rero abo basitanteri n'abategetsi ayo mafaranga byanka byakunda bazoyariha bavyumve ayo mafaranga bazoyariha mbere babishoboye babishatse botangura kuza bariha bukebuke kuko iyo bivye barayazi yari Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Afrodebu mu butunzi naho nguna gahengwe kubagendesha imiduga mu gisagara ca Bujumbura kuko ku masitasiyo atandukanye igitoro gikwiye ahenshi hibonekeza igitoro mu gisagara ca Bujumbura akaba ari ku masitasiyo ya Interpetrol uko kwiruhutsa ukaba kunavugwa mu gisagara ca Rumonge aho bavuga ko ku masitasiyo yaho igitoro ari umusesekara ni nkuru ya Eric Niyonzima. Aha urahigaragaza imirongo idahera ku masitasiyo yo mu gisagara ca Bujumbura uhageze ngo wasanga imodoka imwe zibiri canke zitatu izo nazo ishikiranwe shikabisi yindi ibi vyemezwa n'isoko rya RPA gishikiye mu bice bitandukanye kubw'isoko ryacu ubu ngo nagahengwe ufatiye ku gihe caheze igitoro n'ukuri harakarusho kuko nk'ubuye jewe nariciye kunywa igitoro ngaho kuri Mugasi kumutakura hari imiduga ishika itatu gusa nivyo hari amasitasiyo afite igitoro naho usanga hari ayandi atagira igitoro gusa harakarusho vraiment turashima naho bimeze uko isoko ryacu gishikiye no mu bindi bice rikaba ryamenyesheje ko hari bice bimwe bimwe atagitoro gihari ngo ntaho siya bwose rero kuko kubigaragara igitoro kiri hanini ku masitasiyo ya Interpetrol nk'akarorero kakanya tuyaga kuri Kobire yo kunahangwa urabona hariho sitasiyo zibiri hari ya Kobire n'iriya y'icatsi kibisi nta zina ryayo mbona nta gitoro gihari no kuri Top 1 ubu nyene mvuyeho hari amazu amwe bitoba iby'umwanya mutoya no kuri umuntu yoshima ko haka kanya ubu naho tuvuga ngeze nga kuri Interpetrol ngaha ivuganya kwinjiramo amasitasiyo atari uku kweri igitoro kiriho ego nivyo nshoboye kubona muri no mwanya ako gahengwe kibonekeje kandi no mu gisagara ca Rumonge ahijisho rya RPA mu gisagara ca Rumonge rivuga ko ubu igitoro ari umusesekara igitoro kirahari ku bwinshi kabisa ejo ashaka amasitasiyo nka yose tubise mu Rumonge baraye bazanye igitoro nati imodoka bazanye nyene ry'amakamyo akwiye ya Interpetrol abagendesha imodoka haba mu gisagara ca Bujumbura canke ca Rumonge no baremeza amakuru meza bavuga ko banezerewe ariko bagasaba ko bitoba ivy'umwanya muto arakoze Eric Niyonzima tumira amateka tutandukire igice ca kabiri cahariwe ikiganiro ako hambere nkuko bisanzwe ku misi yose ya kane uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ako hambere uyu munsi tukaba yagira ku mugigwa wo gutanga inkono hamwe n'ivyawuherekeza twongere tubabwire n'akamaro wari ufise mu gukomeza ubucuti mu miryango kino kiganiro mugishikirizwa na Onesime Dushimagize ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigigwa n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha amakuru ba RPA y'imisi yose ya kane mu barundi baho hambere iyo umusore n'inkumi basohowe n'abavyeyi bagashinga urwabo ntibashika bironderera ibifungurwa inyuma y'ubugeni bamara igihe bagaburirwa n'umuryango w'umusore ariko naho biruko haragira igihe bagasohorwa ico bita guhabwa inkono ico gihe rero abageni baca batangura kwibako uwo mugirwa naho wari mwiza bivanye n'ingene wafashe abo bageni mu mibereho yabo mu minsi ya mbere y'urugo rwabo hamwe byarashika ukongera ukaba mubi kuko byashika ugacanisha muri nawukwe n'umukazana wiwe bivuye ku mvo zitandukanye ibyo natuma mbere n'imiryango yompi irabana nabi mbega none uwo mugi wo gutanga inkono wari ufise iyihe nsiguro wakorwa gute muri kino gihe ca none uwo mugi wo bugikurikizwa ibyo ni bimwe mu bibazo abatumira bacu muri kino kiganiro aribo umukamakare Gakoba Eugenie Narik Eric Nduwimana yize za kahise muri kaminuza y'u Burundi baza kudufasha guciga nini Onesime Dushimagize nije ngenda bashikize kino kiganiro ndabaramutse nongenda bahikaze ngenda kubwire ikibondo canje jambo uzoshira ku mutima uri mu
aho hambere hahise abageni bamaze kubaka urwabo barabagenesha. Muri uko kubagenesha harimo kubagaburira kubera ko banka kubaruhisha ngo baje mu mirima kandi bakira abageni. Ariko rero haragera aho babona ko hageze ko babasohora bagaheza bakabareka bagatangura kwibako, nico bita gutanga inkono. Uyu mugigo ukaba ariko harabatse bakukora ku nyungu zabo bwite nk'uko umutumire wacu Eric Nduwimana bitwiganira. Isiguro zari n'ibiti bwa mbere na mbere kwari kugira ngo babazi yuko abana babo bakirusha. Ico ni cyambere kwari kugira ngo babondore babyibuhe agira amagara meza batananiwe. Ico ni cyambere. Ikindi kigira kabiri ari gihe byashika ugahura nk'imiryango imwe iratevye kuba inkono kuko yaba ari maboko barose kugira ngo babafashe gukora imirimo yo mu rugo. Bakaba babatwikuruye barapfuye mu nkinga ariko bakirinda kuba inkono, ukuvuga ngo bakabarekurira bimwe byo guherekeza bikabaho nta kibazo, kuja mu mirima nta kibazo bakabikomeza kubera baba batwikuruye. Ariko inkono yoyo bakanyibima bakaguma bagaburirwa bafashwa n'ababyeyi cyangwa baramukazi babo. Twofata ku ruhande rumwe ko byaba bifatiye ku bucuti, ubusabane, kubashyigikira, ariko hari n'abandi babigiramwo babifata ko ari nk'abakozi baronza ayandi maboko, kuko urumva umukazana n'umuhungu bandanya bakabarimira, hamba ari ukuragira bakaragira, nimba ari gusobanya bakabasobaniriza, nimba ari imirimo itandukanye iraba umugabo cyangwa iraba umugore bayikora mu muryango wawe. Urumva rero mu guteba kubaha inkono n'uwo muryango waba ubifitemo n'inyungu. Nyoko bukwe niwe azokubera umuvyeyi umukundiye, nayo so bukwe we ninkaso uramu. Uyo mugigo rero gutanga inkono ntibapfa uwugize kuko hariho abantu bari babigenewe, ukongera ukaba wari ufise n'ibyawoherekeza nk'uko tuvyiganirwa n'umukamakare Gakorwa Eugene. Inabukwe w'umuntu niwe yatanga inkono, hari uwundi yawukora kandi atawundi asohoye uyo mwana wiwe. Uwo mwana ko yaba yasohowe n'abavyeyi, uwo yaba ari naho yaba atari nyina, naho w'umuhungu, naho yaba ari mukase, naho yaba ari inakuru, byavana n'uwamureze niwe yamusohora. Bayiha abageni bose, abageni umugeni we yari afise umwakira, none yaba afise uwamuzanye, naho yaba ari umwana w'imfuvyi, yaba afise se wabo yamusabiye yagiye kumukwera, yaba afise mukase wabo yitwa ko ari inabukwe canke inakura vyarase. Urabona hari ababa imfuvyi bakiri bato ntibagire base, uwamwakira yagiye yamusohoye niwe yaba inabukwe. Hari ababaha inkono bamaze kuvyara, hari n'abayibaha bakiri abageni, byavana n'umuntu uko avyiyumvira. Hari abavuga bati ntidushobora kumugaburira arigaburira kuko ntituzi ingene yahora afungura iwabo ngene vyari bimeze, bagaca bamuha akirondere, baramuha inkono bakamuha n'ivyo ayitekamo, vyaba ibiharage, waba umurima w'ibijumbu, waba umurima w'imyumbati, vyaba ibigori, vyavana n'ikimera aho hantu. Baramusohora nyene bakamuha, bafise ibigori bo baba bafise nk'ikigega, bakamuha igitiba, baba bafise nk'igitiba c'ibiharage wewe bagaca bamuha igiseke nk'inkangara. Hariho ibiseke binini binini bashiramwo, bagaca bacuzuza bakagenda bakamuterekera mu nzu agateka. Kandi imico y'abantu vyavana n'aho aroye mu bantu babayabaye basangira ivyo bafise, hanyuma iwabo naho aramufasha nabo nyene bakaza bakamuramutsa bakamumeza, bakama baza kumuraba bamuzaniye ibifungurwa ivyo bafise nabo nyene. Ari naho n'umukobwa bamuha inkono akayanka ati jewe ndabana ndavyara sinzoja kwisangiza guteka inkono, jewe zosangira n'abandi. Cane cane vyava kuko bamwe basohoka n'abagabo baragiye gupagasa guca amahera, hari mu gihe kigoye yagiye nk'ibujumbura, wundi agasigara muhira aja kwironderera ubuzima. Uyo mugore agasigara wenyene ntiyakunda kuhakira inkono, yavuga ati jewe nakira inkono nkandi ngo ndabikoze iki. Uradutera iteka ntituze twumve bose birirwa bakuvuma, ushinge rugume uri mfura yacu bakarorero. Ubundi ko mbwira gito canje icundi
burya abarundi barayamaze bati ntabyo bana bidakomanya amahembe. Uyo mugirwa wo gutanga inkono rimwe na rimwe hari aho utagenda neza bivanye n'ingene abageni babanye hagati yabo ndetse n'ingene umukazana yabonwa na inabukwe. Nivyo dusha turabira hamwe mu kanya. Nijisho ni gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Ufatire ku kugene abo hambere batunganya ibijyanye no gusohora abahungu babo wasanga urugo rumwe ruhuriyemo n'abantu benshi kandi bava mu mihingo itandukanye bivanye n'abahungu bubatse muri urwo rugo. Ico gihe insaku zaraheze zikagwira ndetse no gusharikana bikagwira bivanye n'umukazana wasanga akundwa kaje cane na inabukwe ku mvo zitandukanye. Uwo mugirwa wo gutanga inkono ukaba warasongera isibe iyo umukazana kanaka adahabwa n'igwere na inabukwe. Aho mutumire wacu Eric Nduwimana aratubwira bimwe mu bikuru bikuru byatera ico cuka kibi n'inkurikizi byaheza bikagira. Kenshi burya abakera baba mu rugo rumwe wahura inzu ya se w'umuhungu irabana n'ibikingi by'amarembo, umuhungu mukuru ugahura iri mu ntaba za ruguru, umuhungu w'ubuheta iri mu ntaba zepfo, ukurikiye ugahura zigiye zipanze gutyo. Rero uwo mwanya yamara byose afashwa na mukase yagira ingaruka bivanye n'imico y'umwe n'uwundi, bikaba byatuma n'abukwe n'umukazana batabana ryiza mu gihe kanaka. Kugira ngo umukazana na inabukwe ntibabuze data kuri byinshi. Ubwa mbere na mbere byaba ari nko mu gihe hari imyifato itari nziza babonyeho ku mukazana. Kera baraga utuntu twinshi, n'umuhungu yashobora kuba nk'amakuru ati burya umugeni wanje nasanze zaruye yaratakaje ubusugi. Ico cyari kimwe yawe ari ashira isoni muri uwo mwanya muto bamaranye. Igihe rero kanina bukwe yumvise ko umukobwa yaje yarataye urupfasoni yarashobora gutuma atamwimba atamukunda nk'umukazana ashira isoni bishinyakare. Ico gihe rero byarabaga urashobora kumufata nabi. Umuryango uzoguhozama ababanyi baguhozema azoguhozama umucana azoguhozama aragukunza azoguhozama. Muri uko kumufata nabi harimo kubacanishamo n'umunega wiwe mu kubafungurira kubiri. Mbere rimwe na rimwe bikaba byanashika umukazana agasigara afata nk'umukozi wo mu nzu nk'uko umukamakari gakorwa ijeni abandanye bitwiganira. Henshi zarashika uwo mugirwa udakozwe n'ingoga, uwo mugeni ntibamuha inkono n'ingoga canke ntibamugaburire neza ngo nawe ahage, canke bakabanza bagacagura bagatwara umuhungu wabo bakabanza akarya. Ivyo vyarashika bigacanishamwo nabi wabo w'umugeni nabi wabo w'umuhungu, bakavuga bati umwana wacu twaramutaye twamurungitse abavyeyi bari gita taco bamaze, kandi bigaheraho kwankana umukazana na inabukwe kwavuga ati umwana baramwicishije ikigoyi baramwicishije inzara, kandi urumva ko kwaba ari ukuri uko abantu erega ntibameze kumwe. Hariho abandi bakoresha ingeso y'ubuvyeyi n'abandi bakoresha ukundi baba bameze. Bamwe bavuga ngo umwana wundi abisha inkonda, umukazana bamufata nk'uko umenga ni caduka canke yaje nk'umukozi. Hari abafata umukazana nk'umukozi bakoresha nawe nyene agataha nawe umukozi wo mu nzu we arigaburira. Je narabonye benshi bahukanye kubera ngo bihaye indya bateka kwa basebu bakamwirukana ngo yabiriye, ngo yariye vyinshi, ngo barigaburira ngo abandi batararya. Yumvire guteka hama ngo wihaye aribo batetse. Naho rero byacamo inabukwe n'umukazana bakarabana y'ingwe, uwo mugi wo gutanga inkono wari ufise akamaro kanini cyane kuko byongereza urukundo n'ubucuti hagati y'abageni n'abavyeyi babo. Iyo mugi wo mugabo ukaba udakurikizwa kino gihe kubera iterambere. Ahari ku mutumire wacu Eric Nduwimana ahamagarira abavyeyi kugumana uwo muco wo kugendera abana babo mu ntumbero yo gukomeza ubwo bucuti mu miryango.
uwo mugigwa wari ufise akamaro kanininya burya nubwo twavuze ngo rimwe na rimwe byashobora gutuma haba kutumvikana ariko byagaragaza n'urukundo abavyeyi bafitanye n'uwo muryango mushasha uwo mwanya baritaho wari umwanya mwiza wari umwanya nk'ujya twitaho no kugenesha uno munsi wari umwanya mwiza wari umuco mwiza ariko uno munsi wohura mu by'ukuri bitoshoboka kuko ubuzima bwarahindutse kera batungwa no kurima bagatungwa no korora uno munsi abantu batungwa no gucuruza bagatungwa n'ubuzi bakora butandukanye imyuga itandukanye ibintu bitanga amaserivisi bitandukanye bigatuma rero bigoye ko umubiri uguma mu nzu ngo arinde azogaburirwa na nyina cyangwa na mu kazi ubuzima bwagiye buhinduka bivanye n'ibihe n'aho isi igeze urumva ushobora guhura n'umuganga akora mu ntara kanaka naho yiyungunganya mu by'ubutunzi niko atera ajya kure y'umuryango w'iwabo abantu bize abantu badandaje bagatera imbere batera bajya mu mujyi gusumba kuba ruguru ni nacyo gifura naho ibyo bonye byo gutanga inkono bitaba gishoboka kuko usanga uwo muntu asumvye ubushobozi ahubwo bababyeyi biwe ubwa mbere bo baba bamusumvye ubushobozi siniyumvira ko uwo muco no munsi wokomeza muri ubwo buryo ahubwo cyari gikwiye gukomeza kubaba hagufinya kubagendera kubaba hafi bakamenya ingene babayeho imiryango yose yaba umuryango w'umukobwa cyangwa umuryango w'umusore bakamenya ko abana babo mu gihe nka kanaka bakabatemberera bakabagamutsa kenshi niyo cyo cyari gikwiye gukomezwa ariko ibindi byo gushyiraho ngo gutanga inkono kwa kera mu by'ukuri ibihe niyumvira ko tugezemo bitaba bigishoboka namwe bakunzi ba RPA ni kuri ako kagohe dusozereye ko ikiganiro ko hambere cyo kuri uwa kane igenekerezo rya gatatu gitugutu umwaka wa 2022 mwumvise ingene abageni baho hambere bageneshwa gushika babasohoye n'akamaro byari bifise mu miryango n'aho ataburaga hazi mu kiganiro gikurikira tuzobayagira ingene abageni bamaze gusohorwa baheze bagaca batangura kwitegurira kujana ubugeni wabo w'umukobwa aho muzokumva uko byakogwa n'imigigwa yindi byajana mwakoze kuba mwateramanye natwe bakoze nabo batumire bacu badufashije kuremesha kino kiganiro onezime dushimagize mereko ndakibashikiriza ndabasezereye kweza kororanirwa mu miryango yanyu mugira amahoro y'Imana kuri mwese naho utaha cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayagwa n'imigigo yabo hambere tubiragaragara ako hambere arakoze Onezime dushimagize n'abatumire biwe nino ngaha amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane igenekerezo ya gatandatu gitugutu umwaka wa 2022 aciye agarukira mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri bakoze n'abagendaje bafashe gutororokanya ano makuru twabashikirije nibagiye abo mu bihinga bw'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatosi Jose nimeza neza nariko ndabashikiriza nkabandabike bantu ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu Imana ibandanye n'indi Burundi n'abarundi naho utanga